Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Sangwa ikaze nshuti namwe banywanyi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, amakuru mu Kirundi yo kuri wa mbere igenekerezo rya 13 ruheshi umwaka wa 2022 agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Urudandazwa rw'abantu mw'ikambi y'impunzi y'Izareka iri mu gihugu ca Malawi rutera rwiyongera, ikambi igwiriyemwo impunzi zavuye Burundi no mu gihugu ca Kongo, nkuko tubisanga mu matohoza yashizwe ahabona n'ishirahamwe rya ONU rijejwe kugwanya ibiyovyabwenge n'ayandi mabi ONUDEC. Abigeme, abagore n'abagabo nibo batwagwa muri urwo rudandazwa, bakugwa mu bihugu vyabo n'Uburundi budasizwe inyuma. Akenshi ngo batwagwa n'umugwi w'abantu babaryosha babemerera akazi muri Afrika y'Epfo. Imiryango irenga ibihumbi 200 ifise amatongo agera ku mahegitari 160 ku mutumba Gasenyi Nyakabondo muri komine Mutimbo ziri mu ntara ya Bujumbura, basaba umukuru w'igihugu gusubiramwo itegeko nshikiranganje rishasha rishinga ibiciro vy'imizibukiro leta izoha abazoba basohowe mu matongo yabo mu ntumbero y'iterambere rusangi. Mu mpera zano makuru nkuko mubimenyereye ku misi ya mbere turababwira abantu uruganda rwa FPA rwashoboye kumenya abagandaguwe mu ndwi iheze. Aya n'ayandi ni mukanyisase sangwa ikaze. Marie-Ange Irakoze nije turi kumwe kuri micro, ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mu nkundire duhere aya makuru mu gisata c'intwaro. Nkuko nemeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru, abanyagihugu bafite amatongo agera ku mahegitari 160 ku mutumba Gasenyi Nyakabondo iri muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura yegeranye n'inyubako y'ingoro y'umukuru w'igihugu Ntare House, babandanya gusaba umukuru w'igihugu c'u Burundi kubatunganiriza. Mu byo bamusaba harimwo gusubiramwo itegeko nshikiranganje rishasha rishinga ibiciro vy'imizibukiro leta izoha abazoba basohowe mu matongo yabo mu ntumbero y'iterambere rusangi. Itegeko basigura ko riteye kubiri n'ibwirizwa rigenga amatongo mu Burundi. Abo banyagihugu barandikiye umukuru w'igihugu kuwa 31 Rusama uno mwaka, ariko nta nyishu bararonka gushika ubu. Umwe muri abo aratubwira ibikuru bikuru biri muri iryo kete. Twebwe ababa muri hegitari 160 twasavye umukuru w'igihugu ko yodufasha iryo tegeko ryarayisohowe rigasubirwamwo rikubahiriza ibibwirizwa rigenga amatongo. Mwibwirizwa rigenga amatongo ingo y'amajana 426 bavuga ko abashikiranganji bategura itegeko rishinga ibiciro atawushobora kuja munsi mu gihe bariko batanga umuzibukiro abantu bimuwe ku neza ya bose. Rero iryo tegeko basohoye ryashinze ibiciro ntabanduka, risigura ko ivyo biri mw'ibwirizwa rigenga amatongo bitubahirijwe, kandi ingingo y'amajana 424 yo iri mw'ibwirizwa nyene rigenga amatongo itoshobora kuba igikoreshwa mu gihe ivuga ko umuzibukiro umuntu yimuwe ku neza ya bose aronka utegerezwa kubungana n'agahombo yagize, kandi bakavuga neza ko uwo muzibukiro bene kwimurwa bawumvikanako n'uwabimuye. Rero bamaze gushinga ibiciro ntabanduka, haca habura aho duhera kugira ngo ico kiyago kibe. Nico gituma twagira tuti iryo tegeko basohoye bategerezwa kurisubiramwo bakagira itegeko rijanye n'ibwirizwa rigenga amatongo. Icya kabiri twamusavye nuko yodufasha tukaronka ikiganiro n'abaserukira leta canke abari muri leta kugira ngo tuyage kuri ibi bibazo vyacu. Ni naho twibaza ko tworonka intumbero nziza, ni navyo kandi ibwirizwa bigenga amatongo bisaba. Icya gatatu
twamusabye kubahiriza novuga ibyo leta yemeye, kuko muri 2011 leta yaremeye ko niyo baturungika izoduha amaparcelle. Rero twaramusabye ko leta yotubwira vy'ukuri imigambi ifitiye ikibanza turimwo, kugira ngo twumve ko twimuwe ku neza ya bose, kuko ibwirizwa rigenga amatongo riravuga yuko dutegereza kumenya neza ko twimuwe ku neza ya bose, hanyuma tukavyemeza, hanyuma tukagenda. Ayo mahegitari 160 nayo imiryango irenga 2,000 kuva mu mwaka wa 2016 barabujijwe kugira igikorwa na kimwe baharangurira. Inkuru tuzobandanya mu makuru yacu akurikira. Tuve mu ntara ya Bujumbura dusimbire mu buraruko bw'igihugu mu bivugwa mu gisata c'imibano. Isesagurwa ry'amatungo n'ubunyonyezi birabandanya kuvugwa ku bitaro vyo ku Mukenke muri komine Bwambarangwe iri mu ntara ya Kirundo. Bamwe mu bakozi baho bamenyesha ko ibikoresho bitari bike biguma bibugwa irengero. Abo bakozi bakagiriza umuyobozi w'ivyo bitaro kuba ari nyuma y'ubwo ubusuma. Iyi nkuru twateguriwe na Dani Claire Iratwumva. Bimwe mu bikoresho vyo ku bitaro vyo ku Mukenke bivugwa ko bimaze kubura, harimo icuma gikoreshwa mu kongereza umwuka abafise ingorane yo guhumeka nabi n'ikindi bita sterilisateur. Nk'uko amakuru atangwa na bamwe mu bakozi bo kuri ivyo bitaro bivuga, igiheruka kubura muri ivyo bikoresho coba gifise agaciro k'imiliyoni 12. Kuvuga igicuma bita sterilisateur cyazimiye Rokenzi, kandi no kuvuga muri bloke cyari cyakoreshejwe ku munsi wa gatanu, ku munsi wa gatandatu naho ntibakoze dimanche niho bagiriye konsa ryo kuciba. Kuvuga umuntu agifatiye ku biro bikomeye kiba gihagaze hafi y'ibiro n'amajana 5 cyangwa arenga. Aho hantu rero ububiko bw'icyo cuma uri ahantu hanyigije, kuko n'ahantu hari mu ibagiro, navuga yuko muri sale d'operation. Ku bw'abo bakozi, umuyobozi w'ibitaro yaciye ashinga umugwi wo kuri ivyo bitaro wo kugira amatohoza, ngo kandi hari igipolisi. Abo bakozi bakabona ko ahubwo ico cuma coba kinyegejwe ahantu kugira nibarondera ikindi aba arico kizoca kigarukanwa. Mugabo rero igitangaje ntibishobora kumvikana yuko umuntu ashobora kuvuga ngo yagize iperereza, ngo yatore komisiyo y'abasidire abantu muri hopitale nyene muri barimo baragira iryo perereza, kandi usanzwe ikintu cibwe iperereza yibwa n'igipolisi ntigirwa n'abantu basidire. Ivyo ntibikwiriye, ahubwo abakozi bavuga bati turavye inguvu nkeya yabihaye n'agaciro yabihaye, amatoza ateza gucaya kuri abantu bakoze uwo munsi nyene. Abakozi bavuga bati mbega ubwo niyo yashatse kugira ki nyegeza ahantu hanyuma gifise agaciro k'imiliyoni 12 bazoce mu nyuma bavuga ati twadehugura cyaci nico ziga kwa cyaci niyo bacitora amafaranga babiha agaciro. Hagati aho abo bakozi bavuga ko ivyo bita ubunyonyezi umuyobozi wabo abigira bizi, bagasaba nyabuna yuko hoba amatohoza yimbitse. Tubona umenga ibintu byose ubunyonyezi bugenda umenga ibintu bikurikirana duhere kujya modoka nk'ubu yakuyemwe inyimoteri ikagenda ku mazima yongo, hanyuma bigahera n'ubu ayo mazuru yaki acasane akacaja kuri ico cuma, ivyo bintu bigahera uko tuca tubibona rero yuko umenga ni ibintu abigira bibona kugira ngo azaye turagura amafaranga. Basaba yuko bogira amatohoza yimbitse bakabona ivyo bintu iyo byagiye tuje kuza umenga turimo turakora abandi batora. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka umuyobozi w'ibitaro vyo ku Mukenke Miburo Joseph kugira agire icyo bivuzeko. Dani Claire Iratwumva. Dutandukire ibivugwa mu gisata c'indero. Abazokwitaba inama rukokoma mu vy'indero n'inyigisho bakwiye gukoresha umutima wo gukunda no guteza imbere igihugu bataravye amoko n'imigambwe baturukamwo, bishikirizwa na Liberani bashira. Kandi uwo mwigisha wa kaminuza aranegura ingene igisata c'indero cacitse urubuga rwa politike. Kurikira impanuro za Liberani bashira kandi kubazitabira iyo nama rukokoma mu bijanye n'indero. Kuva ejo gushika ku munsi wa kane hagiye kuba inama rukokoma mu gisata c'indero. Iyo nama ikaba ije mu gihe indongozi zose z'u Burundi zemeza yuko inyigisho mu Burundi zatitutse, ico no kwita mu Gifaransa qualité de l'enseignement. Umukuru w'igihugu yarabivuze neza, aranasigura igituma inyigisho mu Burundi zatitutse. Ico rero nagomba gushikiriza abarundi bose na cane cane abazokwitaba iyo nama rukokoma, nuko bose bo kwikwitagashi bakumva neza ingorane ziri muri gisata c'indero, kandi bakumva yuko igisata c'indero gititutse bituma kazoza k'igihugu kazovamwo ingorane.
nshaka kuvuga iki kw'isi nzima mu bihugu byose igihugu cubakwa n'incabwenge aba amabarabara ari ukubaka amazu ari ukuvura abantu ari vyerekeye uburimyi n'ibindi ivyo byose bikorwa n'abahinga babinonosoye bize amashure bakaminuza. Ikibabaje rero mu Burundi no munsi nuko igisata c'indero cacitse nk'uko kuja kw'ishure ari ukwiga gusoma no kwandika. Ibi mvuze siniko darega karimbi nta na gatoyi n'ibintu biboneka ku munsi twihweje ingene abitwa ngo baraminuje amashuri ya kaminuza bisigura ingene bavuga mu ndimi zitandukanye, ubumenyi ingene abategetsi bifata, kuko kwiga amashure no kwiga n'ingene umuntu yifata, n'ingene umuntu atunganya ibintu, n'ingene ategura ugwaruka mu kugwereka akarorero. Aho igisata c'indero kigeze mu Burundi kigeze aho umwaka ashaka. Muti none muri ico gisata c'indero wo kwiga iki? Icambere co kwigwa ni ico no kwita projet de l'école. Kugira kuja mu ishuri bigira akamaro, vyigishe ugwaruka ubuntu n'ubushingantahe. Nguko kaminuza y'u Burundi yitwa Rumuri, murazi neza yuko abarimu abatwara amashure aba inspecteur bahabwa akazi, bahabwa ayo mabanga hisunzwe umugambwe baba barimwo, nabo benshi bakaba ari abari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ivyo rero bigaca bituma ivyo twirwa turabona vyose, abana bashurashuzwa, abana bibigwa ibibazo n'ibindi bitajanye na za valeur navuga. Ivyo bazoyaga inyinshi zose bazoshikako zishigwe mu ngiro, ntaba amasigara cicaro, ntiturabansi b'igihugu oya na gatoyi. Iyo mutavuga rumwe n'umuntu, iyo mudafise ivyumviro bimwe, sukuvuga yuko uri umwanzi w'igihugu haba namba. Iyo nama rukokoma izotangura ejo kuwa 14 gushika kuwa 16 ruheshi uyu mwaka. Mukanya ibivugwa mu gisata c'agateka kazi na muntu. Niyumvire aho mponyora hose ku munsi nakira ibirego birenga igihumbi, kandi gasanti barira bose. Abanyamahanga bafite imitahe yabo nibakiza mu Burundi, muca muji inama y'ingene murya amahera yabo, ntaho baburana. Nta munyamahanga akizana imitahe mu Burundi, bose barahevye kuza. Muga mushaka iterambere, ahatagira ubutungane nta terambere ripfa ribayeho. Beteregana hajye ugiye kuyiburanya uba wihenze, nuko gusa nabo bacamanza batari babizi, ruhande bibabwira bagatwega bakuma. Leta iciba jije party. None wowe leta yabikuriye ugacuja kwitwara muri leta y'ubucamanza n'ubwa leta. C'est une institution de leta. Kubera kera bari bazi ko leta ari ujya mu gwa bashikiranganje, umwaca muja kuburana n'irya societe, mais leta nticumura. Imbonerakure Manwangari iragirizwa amabi menshi nko gutoteza abanyagihugu, harimwo kwica, kwambura, gukubita hamwe no kunyuruza abantu mu ntara ya Ngozi. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi bababazwa nuko iyo mbonerakure itigera ikomwakomwa ku mabi ikora. Elvis niyo mwungere mwidonido. Iyo mbonerakure Manwangari ivuga ku mabi menshi ikorera mu ntara ya Ngozi, ivuga ku mutumba Gitasi muri komine Mumba, yaje kuba ku mutumba Kinyana muri komine Ngozi mu mwaka w'1993. Inkuru ziva mu gisagara ca Ngozi zivuga ko Manwangari ari mu bantu banyuruza abantu mu gisagara ca Ngozi. Akarorero batanga n'umusore yitwa Pacifique Birikumana, yahora ari umudereva muri Ekonoma ikukira diocese gatolika y'Ingozi. Yafashwe mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2017 ubunywero bwitwa ku basore hafi y'ibohero rikuru rya Ngozi. Imbonerakure Manwangari ari kumwe n'izindi mbonerakure Regis Ndizeye batazira Magihusi, umukozi wa mitiweri Ngozi, hamwe n'uwo bitabutoyi aba hitwa mu gatare ka Kinyami mu gisagara ca Ngozi. Izo mbonerakure zaciye zimushikiriza pena miburo yararongoye iperereza mu ntara ya Ngozi. Ico gihe gushika ubu Pacifique Birikumana ntiyasubiye kuboneka. Imbonerakure Manwangari biragizwa gutegera abavuye mu Rwanda baciye ahitwa mu Mihigo muri komine Busiga, aho benshi yaca abagandagura. Mu mwaka w'2020 Manwangari ari kumwe n'indi mbonerakure yitwa Paul barafashe umukuru w'umugambi senere muri komine Ngozi yitwa Nzeyimana, nabo bari kumwe bavuye mu bikorwa vy'umugambi muri quartier Kinyami. Ico gihe yaciye abafungisha mu iperereza Ngozi, aho bari kuba barinze kubarizwa igufa. Muri iyo mwaka w'2020 inkuru ziva ku mutumba Kinyana aho asanzwe aba ubu zivuga ko Manwangari ari we yararongoye akazi kashize
imisaraba mu ngo z'abanywanyi b'umugambi senere mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020. Manwangari yarategekwa ku nguvu abaje gutora umugambi CNDD FDD. Amatora yari kabera kw'ishure shingiro rya Kinyana. Imbonerakure Manwangari ari mu bategera abantu bamwe bagakubitwa abandi bakambuka utwabo mu duce twaho bita Kufereme hamwe n'Iburengo. Amakuru ava ku mutumba Kinyana atumenyesha ko Manwangari yivugira ko ari wajeje umutekano mu ntara ya Ngozi, eka ngo n'abategetsi ntibamukomakoma. Yariko aragirisha inama atubwira yuko ari komiseri mu bintu by'umutekano mu ntara yose, bakatubwira abandi bantu ko afise documentation. Abantu barakubitwa, abantu baricwa, hari n'abiyumvira guhunga umutumba kandi ari bavukana. Olivier Musanteri cyangwa guverineri nawe nabo nyene baramuzi, bamwirengagiza bamubona n'idakora barabizi, mbere nkeka rero baramutuma. Abo banyagihugu bo ku mutumba Kinyana bagatangazwa n'ingene Manwangari abatoteza, kandi Musanteri wa komine Ngozi ari yavuka, bagasaba ko umutekano wabo wokubahirizwa. Ntitwashoboye kuronka Joseph Marite Bucumi, Musanteri wa komine Ngozi, kugira agire ico ashikiriza. Urakoze Elvis niyo mwungere. Tubandanyize mu gisata c'agateka kazina muntu nkuko nari nabibabwiye mu ngingo nkuru. Urudandazwa rw'abantu rutera rukomera mu ikambi y'impunzi y'Izaleka mu gihugu ca Malawi. Muri iyo kambi hagwiriyemwo abakongomani n'abarundi. Ishami rya ONU rijejwe kugwanya ibiyovyabwenge n'ayandi mabi ONUDEC rimenyesha ko urwo rudandazwa rukogwa ku bana b'abigeme, abagore n'abagabo. Amatohoza y'ishiramwe mpuzamakungu ONU yerekana ko abenshi mu batwagwa muri urwo rudandazwa bakugwa mu bihugu vya Ethiopia, Uburundi na Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo, n'umugwi w'abantu babaryosha babemerera akazi muri Afrika y'Epfo. Iyi nkuru twateguriwe na Eloge Divin Remesha. Kubwitorokanizo ry'amakuru Agence Presse Africaine APA News mu mfunyafunyo mu nimero yaryo yasohotse kuri no wa mbere ivuga kuri raporo y'amatohoza y'igisata ca ONU kijeje kugwanya ibiyoberamutwe n'ayandi mabi abakobwa n'abagore bagurishwa kubaja kubakoresha nk'abaja mu mibonano mpuzabitsina haba mu ikambi y'impunzi y'Izaleka muri Malawi, mu yindi micungararo y'iyo kambi canke nyene hanze y'ico gihugu ca Malawi. Ku ruhande rw'abagabo, itorokanirizo APA News risubiramwo raporo y'ubushakashatsi bwa ONUDEC ivuga ko abagabo bakoreshwa mu bikorwa bigoye mu ikambi, hanze y'ikambi mu mararo y'ibitungwa canke bagasohokanwa hanze y'igihugu ca Malawi bajanwa mu bindi bihugu vyo mu mbanuko bwa Afrika. Abo bagabo bakaba bagwiriyemwo abava mu gihugu ca Ethiopia. Itorokanirizo APA News ryandika ko mu bamaze gukugwa mu minwe y'abo badandaza b'abantu, mu bagabo batanze hagwiriyemwo abari hagati y'imyaka 18 na 30, nayo mu bakobwa n'abagore naho akaba ari abari hagati y'imyaka 12 na 24. Aha benshi byabonetse ko bava mu bihugu vya Ethiopia, Uburundi hamwe na Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo. Maxwell Matewere akorera ONUDEC nkuko iryo torokanirizo ribivuga, yavuze ko urudandazwa rw'abantu ruriko rurigarurira iyo kambi ya Zaleka. Mu cegeranyo c'abatohoza bakoze, uwo mukozi wa ONUDEC ngo yavuze ko yigeze kwibonera aho kuwa Mungu haremeshwa mu ikambi Zaleka isoko aho abana bagurishwa kugira baje gukoreshwa mu bikorwa biremereye canke mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina. APA News ivuga kandi ko Maxwell Matewere yavuze ko muri iyo raporo y'amatohoza ko abantu benshi mu badandazwa bacishwa mu kinywabi bavanye mu bihugu vy'u Burundi, Kongo na Ethiopia, batwagwa n'urunani rw'abantu babakura mu bihugu vyabo babemerera akazi muri Afrika y'Epfo. Gushika ubu rero Maxwell Matewere avuga ko abamaze gufatwa mu bakora urwo rudandazwa ari 5, harimo abava muri Malawi, mu Burundi, muri Ethiopia, muri Kongo no mu Rwanda. Eloge Divin Remesha urakenuye. Tukiri mu ico gisata c'agateka kazina muntu, igenekerezo rya 13 ruhesha ku mwaka utashe, isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe kwigisha abantu ibijanye n'indwara y'abanyamwema. Uwo munsi ugeze mu gihe mu Burundi banyamwema babandanya bakumigwa mu buryo butandukanye. Ugukumigwa bituma ubuzima bwabo hamwe n'umutekano wabo bibangamirwa. Joseph Muzaneza mwidonido. Intumbero y'umunsi mpuzamakungu wahariwe abanyamwema ku isi niyo kwigisha abantu ibijanye n'iyo ndwara. Uwo munsi wahimbazwe kuri uyu wa mbere ku civugo kigira giti
tuje hamwe kugira ngo ijwi ryacu ryumvikane kabaye akajya ko guhimiriza abantu kugwanya ikumira abanyamwema bakunda gukorerwa nk'uko ishirahamwe ONU iri bivuga. Mu Burundi abaharanira agateka ka kiremwa muntu bavuga ko urudandazwa rw'ibihimba vy'umubiri ari ryo hohoterwa rikomeye rikunze kubangamira banyamwema. Nk'uko babivuga ngo abantu b'abanyamwema barenga 26 nibo bamaze kugandagurwa mu Burundi kuva mu mwaka wa 2008. Abo baharanira agateka ka zina muntu bavuga ko ubwo bwicanyi buturuka hanini ku vyiyumviro bishingiye ku bintazi, ababikora bakaba bagandagura abanyamwema mu ntumbero yo kugurisha ibihimba vy'imibiri yabo. Uretse ubwo bwicanyi bakorerwa, abaharanira agateka ka zina muntu bavuga ko abanyamwema bakorerwa n'ayandi mabi haba mu kibano eka mbere no mu miryango yabo. Nk'uko abo baharanira agateka ka zina muntu babandanya babivuga ngo abatari bake ntibahabwa uburenganzira bwo kuja mu isomero, abandi nabo bakaba bataronka amahirwe yo gushobora gushinga izabo bivuye ku vyiyumviro n'amajambo y'ihohoterwa bishikirizwa mu kibano. Nyamara rero abahinga mu vy'ubuvuzi bemeza ko iyo ndwara ari indwara isanzwe itandukira kandi ko kugira abavyeyi bashobore kuyiha umwana wabo aba ari uko bose uko ari babiri bafise umugira wanduza iyo ndwara. Josiane Muzaneza mu gisata c'umutekano abantu 7 baragandaguwe mu ndwi iheze. Abo bantu biciwe mu ntara 7 mu zigize igihugu. Ibiziga 2 muri abo bantu vyatowe mu mashamba. Ivyo bitigiri akaba ari vyo uruganda rwa FPA rwashoboye kumenya. Iyi nkuru tuyibaze Eric Niyonzima. Umuntu wa mbere mu gitigiri c'abagandaguwe muri iyi ndwi n'umuntu w'umusore yishwe arashwe na polisi muri zone c'ibitoke mu gisagara ca Bujumbura. Uwo yishwe mu cagucagu kwa Mungu igenekerezo rya 12 ku kwezi. Ntiyashoboye kumenyekana kuko atakintu na kimwe kimuranga bamusanganye. Mw'ijoro ry'umunsi wa gatandatu igenekerezo rya 11 uku kwezi nk'igihe c'isaha 1:15 hishwe umugabo w'imyaka 55. Umuhisi yarazwi ku izina rya Eliezer Ngendakumana. Yishwe ku musozi Runyonza muri komine Bugabira neza kwibarabara Kirundo Bugabira atasha ava mu mirima. Abamwishe ntibaramenyekana. Mw'ijoro ry'umunsi wa gatanu uku kwezi hari igenekerezo rya 10 ku musozi Rutegama komine n'intara ya Gitega hishwe umutamu w'imyaka 70 Thierry Ntahiro yatemagujwe imipanga n'abantu bataramenyekana. Kuri uwo munsi nyene ku musozi Kinama muri komine Gasogwe intara ya Muyinga hishwe umutamakazi w'imyaka 70. Uruganda rwa FPA rwamenye umuhisi ku izina rimwe rya Mbonehankuye. Abamwishe nico bamuhoye ntivyamenyekanye. Ni kandi kuri iryo genekerezo rya 10 nyene ku munsi wa gatanu hatowe ikiziga c'umukenyezi w'imyaka 45 muri komine Rumonge intara ya Rumonge. Ikiziga c'uwo mukenyezi yamenyekanye ku izina rya Aline Ngendahoruri catowe iruhande y'uruzi Murembwe kwibarabara y'igihugu nimero ya 3. Umuhisi yari yavuye muhira kuva ku munsi wa gatatu asubira kuboneka yamaze kwitaba Imana. Uwa nyuma kuri urwo rutonde yishwe ku wa 9 Ruheshi muri komine Mugamba intara ya Bururi ya Ruruyoya rwari rumaze iminsi mike ruvutse. Urwo Ruyoya rwatowe ikiziga ku igenekerezo rya 9 hari ku munsi wa 4. Nyine gukora ico caha ni nyina nyene kuvyara uwo mwana. Ni kuri iryo jwi ryawe Eric Niyonzima duhereje ko amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 13 Ruheshi umwaka wa 2022. Nkengurukire mwebwe mwese mwadutije umwanya wanyu mukadukurikira. Bagenzanje b'uruganda rwa FPA bamfashije gutorokanya aya makuru n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndabashimiye. Marie-Ange Irakoze nariko ndayabashikiriza ndabikebanuye. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho utaha.